umukozi kugira ngo abo bose bazoze kuntegera nazanye BT urabona nazanye MTV Grammy kubera ikinone byo bitoba byose birashoboka nawe ntiyarazi ko azodutera iteka nk'uko ndabeshe ya nico gituma rero umva ko noba muri kino kibanza nkamenya gusa itari kazozira ko nkaza kumushigikira rega twizere uko nawe one day uzoduserukira mu makungu tukavuga tuti rwape ndundi yaserukiye nkuko Francine yabikoze ya iyi ni avance nubundi naje guca umukozi kugira ngo abo bose bazoze kuntegera nazanye BT urabona nazanye MTV Grammy kubera ikinone byo bitoba byose birashoboka nawe ntiyarazi ko azodutera iteka nk'uko ndabeshe ya nico gituma rero ejo umuntu hazimana ukabandanya kandi ukora bizogenda neza twese duteza imbere igihugu nibaza ko ari cyo gituma twaserutse ngaha ya man ndagushimiye sana Big Face Ndofo murakoze cyane namwe bro cyo gituma ubona nazindutse ngaha rijya niteka yaduteye twese ntabwo yariteye famille yiwe gusa yariteye twese from nawe tuzokwizera ryari kugira udutere natwe uburundi dushikane kuri no ntambwe kandi hashowe kuza abantu bangana uko kose ubona bizoshika ryari cyangwa uzotuzane iki gishasha muri entertainment mu Burundi bizoshika igihe tuzozana award iri mpuzamakungu nyene abantu bose baba biteze nibaza yuko abantu nk'aba urumva uko biri kose ndayizanye niteka ku gihugu nk'uko nyene yaduteye iteka so si jewe gusa abakozi ni benshi nubwo atoba ari jewe wari we wese w'umurundi yakoze ibintu by'amateka dukwiye kumushigikira ahubwo mbere twaje turi bake yego byari sansi ko atanu nubwo turonka naho duhagarara naco twizera ko uzozana benshi kurusha bikunze Burundi bwose oya naco nibe example nihabone ku wundi abarundi bumve ko peut-être ko amasaha yabigizemo uruhara nkiyaba hari nka premid ngira ngo abantu bavuye ku kazi hari kuba ari alert ariko nabonye abanyeshuri bose batonze hariya ni benshi amashuri yose atonze ku murongo hariya nitegeko numva ko ari ibintu vyiza cyane vraiment murakoze ko nawe bazoza kugutegera uzanye BT Award uri gukoresha ingufu zawe kugira ngo bizokunduzane iyo BT Award ya ibintu ntibibera umunsi umwe ivyo maze gushika ko ndibaza urabizi none je wavutse unzi none wamenye kubera indirimbo ngenda nkora kandi sinazikoreye rimwe rero nibindi tuzobishika ko nibukebuka Imana idutije amagara ntaco bibuze kuko na Francine hajya baca umugani mu kirundi ngo imbwa irinzi itoka ubuhanza ntiba yamenye inzugi nke hajya yabanje gukora entraînement y'imyaka yose akaja mu bintu bakamwirukana canka akagira iki mugabo no munsi urabona yuko yateye iteka igihugu yego apara ya Francine uri mu bakozi cyane wowe Big Face ndakozi niki kintu wotumirira urundi gwaruka muri murunganwe rumwe canke urundi gwaruka rushobora gukora kugira ngo nago gwiteze imbere ico notumirira abarundi mbona amakourage no gukunda ivyo ukora no kushira imbere patriotisme gukunda igihugu n'ikindi kintu bro urazi ko hari abarundi barenga ku kanyaru gato agaca tangura kuvuga ikinyarwanda umunyarwanda ashitse hano aramara 30 atarigera hindura aksa umukongomani ashitse hano agiye no mukabara ati mvugiriza indirimbo ya Kofi mugabo hano basaba indirimbo za Wizkid mengo turi muri Nigeria so urumva nta patriotisme tugira rero yaba twese dufise umutima wo kumva ati jewe uno munsi nshaka gukora ikintu giha agaciro igihugu canje nakuje bro urumva uko biri kose vraiment byaba ari ibintu biduha agaciro twese umuntu wese yumvisemo yuko ategeza gukora igihugu ciwe yeah Heraba Zaxi, mira micro. Mira micro.
Yes, niko mubibona tugaca indege twaje gutegera Francine Niyonsaba kuri ko ariko arakigwa n'abakunzi be muri rusange n'abakunzi novuga b'inkino bw'igihugu cy'u Burundi. Uni Francine Niyonsaba rero ko mubibona yatewe iteka novuga n'abantu benshi cyane barenze uko yari afiteze na wenyene. Yes. Yes. Yes, muchawi wa tucha kuri airport kandi watu turasohoka na airport ni Black TV watu tuhereza exclusive. Alright, ya Francine Niyonsaba baje gutegerwa n'ugwarwa rwinshi uko mwavyumvise bivugwa yuko aza gutegerwa ya no musakara munsi navuga w'amateka kuri Francine Niyonsaba muri rusangi. Ini cortège yaje gutegera Francine Niyonsaba biko ameze neza fresh ego akanya nitwa Jean Paul Neymar hama nk'abandi umukunzi w'inkino mu bisanzwe cyane cyane intamba mu rugamba na Buja City. Hama mw'iki gihe ndi kuguwe cy'indege naje gutegera umunonotsi wacu Francine Niyonsaba yaduteye iteka. Nkaba nishimye kubona ibikombe yatuzaniye, nkaba ndumvise ndyohewe cyane mbonye n'abantu bose baje kumushigikira. Sawa sawa. Merci beaucoup. Yari Jean Paul Neymar mumenyereye aramufana umupira w'amaguru cyo kimwe n'umufana novuga w'igihugu cyacu kwa support cyane igihugu cy'u Burundi, akaba yaje gutega Francine Niyonsaba ngabya cy'indege. Voilà. Mwavyumvise ukuniko akanyamuneza novuga ko barerekana abakunzi b'inamba mu rugamba n'abakunzi b'inkino muri rusangi. Voilà. Ibo wimva gute musanze? Wimva gute? Nukuri n'umunezero cyane. Kubona umunonotsi wacu Francine Niyonsaba. Yego. Nukuri n'umunezero w'icunje n'umunezero ukomeye.
bikomeye cyane ku barundi bose ugaragaje kuraba abantu bose bataye ibintu bakora baza kwakira umunonotsi Francine Niyonsaba nukuri n'ibintu biryoshye cyane kabisa yego hanyuma abafana b'intamba twashoboye kuhashika kugira tumwakire kuko twashoboye no kuririmba indirimbo yiwe ivuga ngo n'umunonotsi w'icunja ni jambo n'umunonotsi w'icunja ni jambo. Merci beaucoup. Wachaye bano sasha kuri airport. Voilà. muzomukoza abantu hagire isanganya mugira kuko turabakeneye ni mwebwe Burundi bwejo ni mwebwe abanonosi bese murumva rero mwegere cyane mugende ukebuke Francine Niyonsaba rero akaba afise cyo bita record y'u Burundi record. Tumba tukwe airport uno tukiri aho mubona hanze abantu ari benshi cyane baje gutegera Francine Niyonsaba ubone ko ari mutaka rero muri rusange.
rero medaille d'argent olympique ku majana 8 aho hari muri 2016 akaba na vice champion du monde mu 2017. Kasiri Saba rero akaba kuronka umwanya wese wose cyo bita record mondial minota 5 amasegonde 21 n'ibice 66 icyo bita 5 minutes 21 secondes 56 centièmes. Kasiri Saba rero akaba atahutse iwabo igihugu cyayo inyuma yaho avuye mahiganwa yari yitabiriye amahiganwa. Yes, murabona ko ari ibirori bimeze neza cyane rwose bakunzi ba Star TV, ibintu biryoshye cyane. Urabona abanyeshuri bose no musaba hayikonye. Biri umunyeshuri nka je no munsi naca ndyoherwa ati no munsi nikonye. Bise exam urumva yabisije, bise interrogation yabisije. Uri umunezero ugasanga urabona ko abanyeshuri no munsi ibigaba abanyeshuri ngaha baryohewe batara batonda ku ishuri. Esa turi kwibarabara riva ku kibuga cy'indege kigana igisagara cya Bujumbura muri centre ville bararica kuri Shaninga ona baba yerekeye bari banenga katika nta pembeni we Basi no musi nazomba. Tugende. Basi, utakuja maana Isaac TV. Nishatoka mwa Isaac TV. Kwenda mfanye sabuni sana. akaba rero yagize umwanya muto cyane rwose aho yagize 5 amasegonda 21 n'ijana 56 akaba afise inshuro 13 z'insinzi muri Diamond League akaba kandi afise insinzi 5 umwanya mwiza mu Burundi ku metero 400 amajana 8 ibihumbi 3 eka n'ibihumbi 2005 ashimye kuri gusa abantu bagenzi we